Reka mbanaye ndabaramutsa mwebwe mwese mwamvukirana radio Magatamz FM. Akaba ari igihe rero c'isaha 6 zirarengako iminota 10, akaba ari wa mwanya w'amakuru mu Kirundi, nayo n'amakuru dushikirizwa na mugenzi wacu Bukuru Hawa. Reka ndamuramutse nongere ndamuha ikaze murano makuru y'uno munsi. Ndakuramukije Tof, ndabaramukije inshuti bakunze mu gutega amatwi ibiganiro vya Radio Magatamz FM. Nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uyu munsi genekerezo rya 2022 umwaka wa 2020, nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ubuyobozi bw'indero muri komine Bugarama muri umwaka wa 2020 bufise intumbero yo kugwiza amanama no gusanga abarezi kubivi kugira bashire mu ngiro uwo mugambi. Abene gihugu bo muri komine Bugarama barashima kuba hari ivuriro ry'amaso ryabegereye kuri benshi ngo ryabapfunyirije urugendo. Mu binga by'ivyuma turi kumwe na Kizaja idonido ry'aya makuru ni mukanya. No muri sanze muri radio Magatamz FM. Nongeye kubaramutsa. Amakuru yacu reka tuyahere mu bijanye n'indero. Ubuyobozi bw'indero muri komine Bugarama muri umwaka wa 2020 bufise intumbero yo kugwiza amanama no gusanga abarezi kubivi kugira bashire mu ngiro uwo mugambi. Nduwimana Avite, umwe mu bahanuzi ajejwe ivyiga muri DCE Bugarama, agira ko akebura abavyeyi ko batokumira abana kubijanye no kwiga, bose basabwa kwiga. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana, reka tumutege yompi. Dufise ya mbere niyo kugwiza amanama na cane tugasanga abarimu kuri tere aho bariko bakorera ku mashuri. Twarabitanguye mu kwezi guheze, twarakubitiye mu Ruteme, twarakoreye inama n'abarezi, turavugana n'abayobozi baba bari kumwe, kandi turafise n'izindi ntumbero zo gukoranya abavyeyi na cane barereye mu mashuri aheza kugira tuvugane ukuntu abana babo bo kwiga neza, boja barabahimiriza bagakunda ishuri bakavyiga cane kugira baze bamenye cane. Hama kandi turategura no gukorana n'abakuru b'imitumba n'abantu bose begwa n'ivy'indero, abakuru b'imitumba ba musanteri, tukaja turavugana amanama cane kugira badufashe nabo nyene iyo mu bikorwa bariko barakora, iyo bari hose baje baradufasha kugira abana bacu baze nabo amenye cane kibazo c'umwaka. Impanuro twotanga cane nuko abo bavyeyi bomenya yuko abana barangana, umuhungu n'umukobwa bose barangana ku mashuri no mu makungu hose barangana hose, kandi umwana azokugirira akamaro ntibisaba ko ari umuhungu canke ari umukobwa. Bovavanura n'imigenzo ya kera bavuga ngo umukobwa ngo nuwo kuguma muhira, ngo nuwo kurongorwa, bakamenya ha isigeze, bakabona yuko umukobwa nawe nyene ari umwana nk'abandi, kandi nawe nyene ari mu bituma igihugu gitera imbere. Amakuru yacu tuyatandukire mu bijanye n'amagara y'abantu. Abene gihugu bo muri komine Bugarama barashima kuba ivuriro ry'amaso ryabegereye kuri benshi ryabapfunyirije urugendo. Umwe mu bavuzi arashima ko iryo vuriro ririko rifasha abatari bake, biboneka ko iryo vuriro ryaje hageze. Nkuko tubibwirwa na Ndikuma Coperes asanzwe ahakora, akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Tof Gasreka, tumutege yombi. Imana yakoze igikorwa cayo, yabonye yuko hano muri iyi komine yacu ya Bugarama yuko hari hakwiye gushigwaho ivuriro ry'amaso, kuko abantu bava hano bagenda i Bujumbura, abandi bakagenda mu Rumonge. Kubw'ivyo rero ivuriro riri hano, kandi ririko rirafasha abantu batari bakenya cyane. Igihinduka kiragaragara, kirabonekana, kandi ibishinga ntahe turiko turabironka iciye mu bagwayi nyene. Hariho abantu bari barushe cyane gose, bavuga ngaho baje Bujumbura, bakavuga ngaho bagenda mu Rumonge, bakabona yuko atakintu kiriko kirahinduka. Mugabo ubu turamaze kuronka ibishinga ntahe by'abantu bashaka kuri 3 by'ukuri bagaruka bavuga bati irino vuriro ryaje hageze, twari twarushe none ubu unya turiko tuvugwa nabi wacu, kandi turiko tubona ngene bakora tuvura batwitaho yuko biriko biragenda neza, bagaruka kubuza kudushingira intahe yuko bariko barakira. Turishima gose kuko hari ikintu twabwiye abene gihugu hano, uramutse uje kwivuza ari rya mbere tuguhereza mu ndwi 2 uhejeje gufata imiti, ugaruke ugirishe control, ta mafaranga uzanye canke utanze
utubwire ingene imiti yakugendeye. Imiti twebwe dufise hano ni myiza cyane, iyo tubonye abene gihugu bakatubwira yuko bariko bakira urumve n'ibyishimo byacu. Gusa nuko ikibazo dufise turabona yuko abenshi ntibaramenya yuko hano hari ivuriro rivura amaso. Ico nico kibazo dufise twese, no kuvuga intabamyamukuru rero niyo ko abantu ntibaramenya neza na neza yuko hano hariho ivuriro rivura amaso. Twaguma tubona abantu bariko bacana ko bagenda Bujumbura baje mu Rumonge. Rero ikibazo turibaza yuko ntibenshi ntibarabimenya, abene igihugu bavaho haruguru ntibaramenya yuko hano hariho ivuriro. Iyo niyo ntambamye gusa dufise, ibisigaye ni byiza cyane. Rero twaguma dusabe abarongoye intwaro uhereye ku rwego rwo hasi na cyane nibo begereye abene igihugu cyane, yuko bodufasha mu manama bakora bakamenyesha yuko ahimagara niho iryo vuriro riri, hanyuma twakira abantu neza, turabaganiriza neza, igipimo si kirenga. Rero ico nico twosaba yuko abarongoye intwaro cyane administration de base niyo iri hafi y'abene igihugu, mu manama bagirisha abene igihugu barongoye ko baza barabamenyesha yuko hano hari ivuriro kandi rikora imisi yose. Amakuru twabateguriye akabagarukiye ngaha. Reka dushimire mwebwe mwese mwaye muduteze yompi, dushimire mugenzanje Kizaja yarari mu buhinga bw'ivyuma, dushimire bagenzi bacu bo mu ruganda rwo gutororokanya amakuru mukaba mwashikirijwe na Hawabukuru. Imana ibazigame. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.